Mahoro y'Imana yongere abane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage ni wa mwanya w'ikiganiro cingo n'imiryango aho no musi tuza kuganira ku gaciro k'umuryango tugeze mu gihe isi iri ku muvuduko udasanzwe w'amajambere aho umwe wese asa n'uri mu ruzi w'iryo terambere ruriko ruramutwara atazi naho rumujana kiretse ahumutse amaso agatahura ukuri kubera ubuhinga bwo guhanahana amakuru bwateye imbere bwatumye isi yose imera nk'igisagara gitoya umuntu yisanga umengo ari kumwe n'abari mu isi yose ku buryo usanga n'umuryango wiwe awubona nk'abandi bantu bose bari mu isi mbega ikibazo ni umuryango ntugifise agaciro wiharije ntabanduka mu buzima bw'abantu none umuryango urafise agaciro ntasubirizwa abagize umuryango batawubahirije bobo bifise iyihe ngaruka nuko ibi bibazo hamwe n'ibindi turaja kuvyishurwa n'umutumire w'uno mugoroba twaronse n'umugenzi wa televiziyo Heritage kazi murakoze gome ni Onesphore Manirakiza ndi umwe mu bungere bo mwishino gitwa Shama Temple washaka sindi umukunzi gusaba televiziyo ndi muri bamwe bayikorera mu vyerekeye intwaro yayo rero ndi umukozi wa televiziyo mu vy'ukuri no wishengero ry'Imana Imana ibahezagire ikaze nigwanyu hano kuri Heritage tunge kubaha ikaze ko si rya mbere si ni rya kabiri murakoze cyane Imana ibahezagire kamwogeye ndaha ikaze abatumire banyu bakunda kurikira kino kiganiro ndabashimira ko mwampaye kano karyo ego usangira nabo ego natwe turanezerewe ko mwongeye kuduha umwanya wanyu kugira ngo muganirire abantu ibihanze ingo n'imiryango yego ikibazo ca mbere pasteur isi ya none isigaye igomba guhindura ibintu n'ivyari bisanzwe ari ibintu by'agaciro umuntu akogwako isi isigaye igomba kubihindura ikabiha iyindi ntumbero mbega uno munsi umuryango twawutahura gute uno munsi urakoze kugira dutabure neza umuryango tohera aho wahereye umuryango mbe watanguye ryari watanguwe nande hanyuma wabandanyije ubaho gute umuryango tubona ko warishizweho n'Imana mu gitabo cy'itanguriro igihe Imana imaze kurema umugabo ibona ko bidakwiye ko abaho wenyene imuha umugore ntiyamuha undi mugabo imuha umugore yegure mu wundi mugabo kandi mukura mu rubavu rwiwe gusubira inyuma kw'abantu kurokora kekera icyo birivuga mugabo ntibarazana yine siguro yivuga yoza yosubirira iyo hanyuma rero tubona Imana ibabwira ko barondoka bakakwira bakuzura isi ngugo rero ntango y'umuryango numugwe mutoya w'umugabo n'umugore bafise uruvyaro kandi ntumbera Imana igomba nuko abo bantu barondoka bakagwira muri imyaka 50 iheze ibintu nivyo byarahindutse mu isi abantu baratanga gukekiranya ivyo bamye bemera vy'urufatiro muga mu mico yose ugiye uwo mugwi urahusangaho nk'ikimenyetso cy'uko Imana ariyo yabikoze ntacyo bitwaye ururimi bavuga ntacyo bitwaye mico barimwo aho ugiye hose ubunyene mu isi kiretse ibyo biko biraza bya none uza gusanga abantu ku mugoroba batashe kiretse ingenzi zirara amahoteli umuntu wese gusanga ari mu rugo ari kumwe n'umugore n'abana canke atabana kigira barasohotse mugabo baguma aja kubarondera kandi baguma baza kumuraba gushika bamushingure icyo ni kintu isi yose ihuriyeko nuvuga yuko isi yubakiye ku rugo ku muryango umugabo n'umugore n'abana umugabo n'umugore nibo bagize umuryango ego umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana mu gihe Imana ibahaye canke igihe bashimye kurera abareze vyawe n'abandi jana ndabivuga niyo ndiko rashingira ubugeni uwo Imana itamuhaye kuronka abana biwe b'amaraso yiwe
barafise uburenganzira kuronka abana bavyawe n'abandi bagize abana babo nkuko Imana yatugize abana bayo par adoption mu kutugira abana bayo. Rero mvuze urugo mvuze umuryango nabo abana yavyaye canke abareze tuvuze umuryango n'uyu. Mbere washaka cuvyiyumvira mwijoro saa 6 y'ijoro abanyabujumbura baba bari niho ubuzima bw'umuryango bugaragarira ku murango tuba turi mu isoko mu mamagazini mu mamodoka no mu mabiro mugabo mwijoro tuba turi kiretse abasubuzi butuma baguma iyo bari abasirikare n'abandi niho tubona ubuzima isi yubakiye ku muryango imiryango. Aha niko navuga rero mu kuntu isi yubatse ni imiryango igwira igakura kaguka igashingirana nuko isi yabaye niniya kava mu bantu bakeya ikaja mu miliyaridi y'abantu. Tugiye kandi mu muryango tugiye mu ishengero Bibiliya iraha agaciro umuryango gose. Ubwo jambo ishengero risigura umuryango w'imiryango. Bibiliya Imana ihamagaye Aburahamu yamubwiye ko muri wewe nzohezagira imiryango yose yo mwisi. Imana irabisi iraba imiryango. Ibi vy'ibihugu vy'amanationalite by'ubwene bw'igihugu byaje mu nyuma. Abantu yari imiryango. Uko rero abantu bagiye barakura baragwanye bamwe bakigarura akarere bakahita amazina mugaye abari imiryango kanaka yegeranijwe ibishatse canke ibitegetswe. Tugiye mu vy'intambara za kahise. Yego n'ishengero naryo rero n'umuryango w'imiryango. Imana iravyishengero ntibona igugu. Ibona abo kwanaka bakoraniye hamwe ngo batazira Imana. Narege mashengera mwamwe yo mu bihugu bimwe aho bafise intebe bicarikamwe abantu kera wasanga umuryango wicara hamwe. Mushinga ntahe umufasoni wiwe n'abana n'abashitsi bagatahana n'igufuri. Aha narahiboneye n'amafoto yakwereka igufuri cyako kantu bicaramo kabaraki wabo. Nta muntu yicara mu bo kwa Onesphore aho kwa ba Onesphore abo kwa Pacific bicara hamwe iyo basivye haba hata muntu ariyo. Byerekana kushengero nayo yene n'umuryango w'imiryango. Nimba ari hari abantu bariko barakekanya bibagira mbere n'umuryango n'ishengero ririmo ko kandi turakibagira ko dukoranije imiryango ukamenga dukoranije abantu umwe wese ugiti ciwiwe umugabo kwiwe umugore kwiwe abana kwiwe. Hacha hono ni kare ibintu byinshi cyane. Yego murakoze cyane kubwizo siguro zanyu nibaza ko ariko baravyumva isiguro y'umuryango carico wariwe abawugize n'abaribo. Pastor no munsi isinyene iri kwira dutwara ahantu ngira ngo bisa nuko tutazi naho iri kwira tujana no munsi hari abantu bahezagirwa ari umugabo n'umugabo none ibyo bisiguye iki mu maso y'Imana. Nagomba aho ndakubwira nisunze Bibiliya. So bwa mbere biba bisubiyemwo yego byari byarabaye kera ukwizera Kristo niko kwabikuyeho. Hanyuma uko kwizera Kristo kwakomeye havuye haza ibibano canke societe yubakiye ku kwizera n'uburangamutima kw'abakristo. Niho mbere n'amategeko y'Uburaya yakozwe yisunga ivyo. Mugabe imbere yuko kwizera Kristo rukomera turabona ko abagabo babana n'abagabo abagore bakarondera abagore muri Bibiliya. Yego nakubwira mu Baroma Paulo yandikiye Abaroma avuga yuko icyo ari kimenyetso cyuko abantu bagabi Imana igihana Imana ihumunyari mu isezerano rishasha. Yego mugurumva ryari urukurikirane rw'ijya kera. Bivuga yuko iyo abantu banse gutazira Imana ngo bahimbaze Imana igihano cyabo cyambere baha no kubareka bagakora nkuko bagomba uko ivyimviro vyabo bimeze. Rero umviriza havuga ngo nico gicatumye behere kuri 20 igihe cyambere mu Baroma 22 biyise abanyabwenge bacika ibifu cyubahiro c'Imana idapfa baragikaba no gusenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa ivyo biguruka ivyo bigenza amaguru ane n'ivyo bikwega inda hasi 24 nico catumye Imana ibaheba ngo bakore biteye isoni bumvira ivy'imitima yabo yipfuza bonone imibiri yabo kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma bagasenga bagakora icaremwe
bakirutisha yakiremye niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira amen cyo cyatumye Imana ibaheba 2006 ngo bifuza ivyonona kuko abagore babo bahinduye ukundi ikimibiri yabo yaremewe bayikoresha itaremewe kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore ivy'imibiri yabo yaremewe bashuha babengukana abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni kandi mu mitima yabo bahabwa ingero zikwiranye no kuzimira kwabo ngo mubandanye ibi byo abagabo babenguka abagabo cufushira ko n'abagore babenguka abagore ni ivyo Paulo ariko avuga ati abantu batazi Imana aho gutaza Imana basenze ivyo yaremye aho gusenga umuremyi ikihano cambere baronka irabareka bagakora ivyo bagomba mugiye umunyavyaha aretse ngo akora ivyo agomba ari yica rero turabona ko iki gihe byari biriho mugabo nyikisho Kristo no kwizera igihe bikomereye mu bwami bw'abaroma bigahava bijya no mu mategeko byarahanywe bariko baremeza umunsi mu mabwizo shingiro y'ibihugu vya Buraya byari byarabujijwe imyaka 50 iheze umugabo abangutse umugabo yaca yicwa ntihanwa gusa yari umunyavyaha umugore abengutse umugore byo ntibyanavugwa cyane mugabo nawe nyene cyaba ari cyo cyaha ivyo rero no kuvuga yuko ibi vyerekana uko abantu bariko baratsuzugura baja kure y'Imana batagomba kwizigira Imana naha mbere baca biyumvira n'ukuntu bobandanye baronka abantu mugabo atavyaye niba abantu bagomba gukorera mu vyuma bya bindi bagomba gukora abantu mu vyuma niba abantu bagomba umwana umugore kanaka ayibungengera uwundi mugore hariko haza ibintu vyinshi muga vyose insiguro yavyo ni uko abantu bahevye gusenga umuremyi bakaja gusenga bwenge bwabo bakiyita abanyabwenge hanyuma Imana ikibareka bagakora ivy'imitima yabo yiyumviriye mugabo ivyo byose gusanga ari byo kuduhonya no kutwica Imana tutabare amen duhe muhemu yera amen yego murakoze cyane kubwizo siguro nashaka rero nabasabe mutusigurire mutubwire neza agaciro k'umuryango by'ukuri agaciro umuryango ufise mu maso y'Imana by'ukuri agaciro umuryango ufise mu maso y'Imana nibaza ko nto kavana na gaheze ndavuga bikeya yego nuko ari go rufatiro rw'ibihugu n'abantu niko rufatiro burya ibihugu vyubatse ku muryango ukuyeho imiryango isi ntiriho nibihugu ifatiro rw'ibihugu nigwirana ry'abantu yashimye Imana ko bica mu mugwi mutoya witwa umuryango urondoka abarondoka bakuzura isi indoto y'Imana yuko isi yuzura imuhinga bwayo n'umuryango nico cyambere ngomba kuvuga hanyuma rero nuko tukare tuvuga yuko Bibiliya yavuga neza ko imiryango yose yo mu isi ikomoka ku Mana kubera yo yaremye umuryango wa mbere ukazura rondoka ukabana ukavyara ukagwira icyo nico cyambere novuga rero gaciro k'umuryango imbere y'Imana nuko ari go rufatiro ibihugu n'abantu cyubakiyeko uzagusanga rero abantu baba hamwe bo hariho kwimuka no kugira ante uzagusanga abantu bapfana ikintu uzagusanga abantu bafitanye ubucuti kanaka mugabo kandi umuryango urarengeye ibimbibe z'ibihugu kuza gusanga urugo umuryango kanaka uri mu migabane nk'itanu kubera kwimuka uzagusanga no kubaza neza no sanga hari haba umfana ikintu bari Buraya bari muri Amerika bari muri Canada bari muri Oceania nani humva ku muryango ndenga mbibe mu byukuri abatwara ibihugu niki bo byo bacangana bagafuta imbi bakagira ane imbere y'Imana nta kimwe gihinduka kuko Imana ibona isi igizwe n'imiryango hanyuma kareka abantu bakiyungunganya uko bavyumva mu kwitunganya mu vy'intwaro kugira ngo babane haba urutonde no guteza imbere ikibano mugabo mu vy'ukuri Imana iravye isi ibona imiryango sinzire ko mva ugaciro kandi igihe izoza gucira imanzi isi izocira imanzi imiryango izocira imanzi abantu babaye mu miryango kanaka hanyuma turabona kandi yuko izosubira kuronka umuryango munini hicakizaba kitakiriho ico gihe niho nibaza ko Bibiliya bitombora neza Bibiliya ivuga yuko atavye kurongwa no kurongwa bizabiriho niko Yesu yishuye nibaza yuko ico gihe ni Yesu azingina bizoba bimeze
ariko tukiri ngaha Imana ibona imiryango yego Imana ibahezagire. Ndashaka ndababaze mbega aho hambere hahise kera abavyeyi bacu canke abasokuru bacu baha agaciro kangana gute umuryango? Kera amajambere ataraza Yego. Umuryango waragaragara kurusha ubu Gute? kuko umuryango niwo wari urufatiro rw'ubuzima. Nta buzi buhuriramwo abantu hanze y'umuryango bwariho. Ibihugu byose vyakuze bihera mu muco w'uburimyi n'ubworozi. Kandi umuntu yarima ivyo arya akorora ivyo azokoresha. Nta kazi kabaho kagiye kuza mu nyuma. Nakuvuga yuko umuryango warabana bakagumana, barabana bagakorana bakagumana, n'umuhungu yubatse akubaka aho hafi nyene akazana umukazana ngaho hafi nyene, umuryango waramana. Mbere baravuga ati wavyaye bakeyi abagowe kuko bamuteye ntiyaronka abamugwanira, wavyaye benshi baca bahinduka ibikingi vy'irembo baca mukikuza. Aha saha iwacu gusa ni mu mico yose yo mw'isi kuko abantu ni bamwe. Rero umuryango wa kera wari ukomeye kuko barimwo vyose. Niwe wari umutekano w'abagize urugo, niwe warimwo abakorera urugo, wajyangwa atungwa n'amaboko yawo, niwe warimwo iterambere, niwe wari ubuzima bw'abantu, ubuzima bwose bwabera mu muryango. Yego murakoze. Ariko abariko baratwumviriza bahava bibaza bati ni kubera bari bakenye batagiriye baja baprofita ubwo bukene bwabo. Mbega umuntu yiyumvira gutyo mumubwira iki? Umuntu yiyumvira gutyo arashobora kuvyiyumvira, mugabo yobanza agasuzuma ubu bitakimeze gutyo kubera amajambere, kubera abantu batakiba mu rugo. Nzinduka ijoro ngataha ijoro, no uba mu nzi we arahaba araharara muga ntahaba. Abana tubona nabo utaraca tugasubira nkaza gusanga baryamye, tiko ndavuga badapanga neza umwanya wabo. Isi uyu munsi kubera umuryango wononekaye yuzuyemo kwiyahura. Yego ubu nyene wogomba abagomba kunkurikirana bagira ubushakashatsi ingorane buraya ifise aho bagaye umuryango kuturusha. Hariko yiyahura urwaruka rwinshi kuko rutumva ivyo gwavyukiyemo. Mbe bawugaye gute? Bawugaye gute? Umuryango bwa mbere twarawusambuye n'ubu tuko turawusambura kubera ibikorwa bitujana kure y'umuryango. Abantu ugasanga ntibabana, n'ababana babana batabana. Ico ni cambere kubera ubuzi imirimo. Hanyuma bwa kabiri amategeko yagiye araza yahavuye asubirira imiryango, indero y'abana igatangwa n'ibihugu n'amashure. Bakakubuza ko hindera umwana wawe ivyo wewe nawe wahawe. Nivyo abanyaburayeri bamaze imyaka 40 barimwo. Ku buryo umwana umwigishije ivyo wahawe atelefona police ikaza kuguhana. Ugo runganwe rero rw'abana bataregwa, rw'umuryango udaha indero, udahana, udaha urutonda abana wavyaye. Nugo runganwe rw'abantu baka bari yahura, nego rungano rw'abantu tubona barasa abantu. Murabona muri Amerika ingena kwezi guhera atabwicanyi bubaye bigirwa n'abandi, bigwa n'aba bana n'urungano rw'abantu bakuza atarukundo bagira, bakuza atakarorero bagira, bakuza atacamahama, bakuza atambibe, atahantu bagarukira bafise, atamurongo ngendegwako bafise. Na mvuga n'umuryango rero warishwe boho. Rero bariko baravuga bati umuntu nagira abana muga atagira umugore, umuntu naba ubo vyapfuye. Inyigisho zigwanya Imana zubu zawusambuye gose ku buryo no kubaka urugo ubu ngo no kupima bakabanza bakaraba ko bazoshoborana, hanyuma bakazoca bongera bakiyemezanya. Cyo gituma mubona kwahukana iburaya vyamaze gukomera. Nagiye ahantu hamwe nasanga cyane ko kibango ugomba kwahukana turabimufasha amasaha 28 hari muri California. Tabaza wo twari kumwe mu cama yari mu ntizi vy'amategeko, mwigisha wa vy'amategeko. Ibi bintu nsomye nebiki aravuga ati nakuvuga yuko ubu wahukana nibakubaza imvo igituma wahukana.
umucamanza afise itegeko ry'uko akorohereza. Rero mu masaha 80 baba bagushoboreye babahaye byose. Isi nibaza ihumekewe na Satani nibigirankana iri kurasambura umuryango. Nini wacu murabe mubize abanyene bateye imbere twita ko teye imbere uyo mico nubwo buranga byaramaze kudutera binyegeye nyuma y'agateka kazi na muntu binyegeye nyuma yo guharanira agateka k'umukenyezi ndagashigikiye mugabo umwasa agacanye renzako live ugiye kutuzanira muraba bahukana murabe imanza za kwahukana ziko ziraza ariko ugenda kuraba ucuraba ubuzima bw'abo bantu n'imiryango yagowe no kwiyahura uko umuntu yaremewe ngo ibigumbagumba vyiwe n'ukuntu ameze aronka ivyankenerwa mu nshuti mu muryango yego murakoze cyane insiguro ikomeye nibaza ko abariko baratwumviriza by'ukuri bariko baratahura kandi ndasaba mpemu yera n'abatahuze kuko isi iri kwitujana habi kiganiro n'ikiganiro cingo n'imiryango aho turiko turaganira ku gaciro ku muryango na Pasteur Onesphore. Pasteur umukozi w'Imana mwe mukorera Imana kandi murakora n'ibindi bikorwa byaho bisanzwe atari byo mu rushengero. None nkamwe nk'abakozi b'Imana nk'abantu bize bafise ubumenyi butandukanye uno munsi mubona hoko gwiki kugira ngo vy'ukuri akanovera ku muryango kagaruke mu miryango yacu. Icyo kibazo mumbajije kiragoye kwishura kuko nakubwiye yuko duhanganye n'ubushobozi bubiri. Hariho ubushobozi bugwanya ijambo ry'Imana bugwanya urutonde rw'Imana reka tuvuge bugwanya urutonde rw'Imana yashizeho kandi ubwo bushobozi bushigikiwe n'abantu biyemeje kugwanya Imana. Abo bantu batanguye kuva mu kinyejana c'8 bavuga bati Imana ntibaho, bavuga bati ko tutayibona no kuvuga ko itariho. Ivyo turabizi muri kahise ba Darwin ni mu bantu ba mbere batari kuvuga ko umuntu yavuye mu bikoko. Ubu busubira nyuma guhera hariya watanga gukekeranya Imana agatekanya ko yaremye agakekeranya ko abantu bakomoka kuri yo niwe yazanye iyi nzira aha tubandaniza mu nzira bazanye. Kandi Bibiliya tubwira yuko Antikristo azoza. Antikristo ni mpemu igwanya Kristo, ni mpemu igwanya Imana. Rero kitumva ikibazo kiragoye nuko turi mu runganwe ruhanganye na Antikristo ariko akora mu buryo bugaragara bw'amategeko atagikorera mu nyigisho no mu vyiyumviro bisanzwe. Ariko akorana n'abantu bakomeye bashitswe hejuru bafise ijambo bica bagakiza. Yere nyinshi novuga nuko abantu bogaruka mu ijambo ry'Imana. Ese Imana yomba muri uko kuzazanirwa kw'abantu muri uko yimirya abana bariko bari yahuri buraya muri Amerika mu uko kuntu tubona ingorane abana b'intano ibiki byose vyabaye abantu bakimvira iyo vyavuye bakagaruka ku Mana bakiyumvira iki Imana yari yariyumviriye ku muryango. Aha rero nuvanga imigenderanire n'umuremyi wacu ikwiye gusubira kwiyumvirirwa uko abantu barataye imigenderanire n'umuremyi wabo batangura kugomba kurongorwa n'ivyumviro vyabo. Ivyumviro vyacu nabyo biturongoye biratuyovya ntibitujana mu kuri. Bituyovya gute? Nakubwiye nakubwiye ko nico gituma Imana ibareka ngo bakora ivyo imitima yabo yiyumvira. Ivyo yukoze vy'Imana umutima wawe abana urafise abana muhira ajya abana batoyo bareka bakora ivyo biyumvira batahira amasaha bagomba mwomara iminsi ngahe nk'umuryango mwoca muzabusanga byabaye ibara kureka ngo abantu bakora ivyo biyumvira niyo ntango yo gusubira inyuma. Rero imigendanire y'abantu n'Imana yarononekaye. Hanyuma imigendanire y'abantu n'Imana yononekaye ica yonona imigendanire y'abantu nabo nyene abantu ntibaciyumvira. Abantu baraganzwa n'ivyumviro vy'abandi ntibagifata agatima mu mpembero ngo biyumvire bo nyene. Kubera ubuhinga bwa none babivuze mu ntangamarara ibivuga kuri Facebook ibivuga ku ma YouTube ibintu umwanditsi umwe yavuze ngo nta gihe cyari bwabeho ahisi iganzwa n'abantu icarimwe la colonisation kufata abantu kabagira imbohe zawe. Ubu buhinga bwa none nibwo buryo bwa mbere isi yaronse aho abantu mwisi ubereka ikintu kimwe bakakirabira rimwe kikabatwara umutwe bagatingo
bagata imiryango. Donc turahana abantu nabo nyine ubwabo bataciyumvira, batagitekereza, batakiyumvira iyo bava niyo baja, batakibabara. Hanyuma rero umuryango uca uhinduka ingorane. Ubundi umuntu agize imigendanire myiza n'umuremyi wiwe, akagira imigendanire myiza nawe nyene, akabaza imvo n'imvane y'ubuzima bwiwiwe, icyo abereyeho n'icyo azosiga n'icyo yomarira abantu, hanyuma agaca yitwarika umuryango wiwe, aza kuza mu nyuma ajya kwitwararika abandi bantu n'ibintu. Ariko isi yiwe yaracuritse, abantu bahahamiye ibintu, bagahamira kunezereza abandi bantu, umuryango ugasanga twawutaye. Mwana dutabare turiko tuja habi. Murakoze cyane. Ushaka nongere ndababaze mutubwire nihe migenderanire tumenyere ndangamutima bikwiye gutezwa imbere mu muryango kugira ngo umuryango usubirane akanovera kakera mu maso y'Imana. Yego, nako ndakuvuga yuko umuryango kugira ngo usubirane akanovera mu maso y'Imana, mu by'ukuri ukwiye kwibuka iyo wavuye. Kwibuka iyo wavuye ku Mana. Izo nyigisho mva makungu zitaraza, n'abarundi bataramenya Imana rurema twigishijwe muri Bibiliya, baremera ko baremwe n'Imana, baremera ko havyara Imana. Rero gusubira kujya karangamutima kukwemera y'umuryango wavuye ko wavuye ku Mana, nicyo cyambere cyo garukana umuryango ku murongo. Hanyuma icya kabiri kwibuka yuko ubuzima bwose hanini bwerekeye ku muryango. Umuntu amaze gupfa, uwo muryango nyene niwe umufitiye akamaro. Ahane no gusukana no kuvuga uwo muryango twavuga igihe duheruka mu kindi kiganiro, uwo muryango niwo ngumiriza mu byo nkora byose, niwo uri kumwe nanje. Abandi turi kumwe muga tutari kumwe. Ninde nzosaza turi kumwe n'aramba. N'umufasoni wanje niyo abakiriho, niyo abatakiriho naho n'abana banje n'umuryango wanje. Ntawe uzoba kinkeneye kuko ibiryoshe byo muri jewe bizoba byaragabanutse. Ni vyiza mbere kuko niko nagenewe kuba mu muryango, navukiye mu muryango, nzosazira mu muryango, nzohambwa n'umuryango. Numva agaciro gakomeye cyane. Hanyuma mugabo kandi uwo muntu ari mu muryango nkuko tamitara bivuga, akwiye kwiyumvira imigendanire yiwe n'Imana. Nako ndabivuga ku munsi umwe amaze gupfa, azorenguka imbere y'Imana. Yego cyane. Abazwe ingene yabayeho, yawutunganije. Ico rero kirakomeye gose. Abazwe we uruhande rwiwe ingene yabayeho. Mugabo ndavuga ikindi kintu, uwo muryango nyene ni uzoshishikara ubaho ntakiriho. No kuvuga iki? Ico ndawugira uyu munsi nico cyerekana iki zoba imeze ejo. No kuvuga iki? No nimba abana two turarera umunsi ataco bubaha, isi yejo izoba ari umuriro. Nimba hari uburangamutima ngomba kwejo buzaburiho, nkwiye kuba buha abana banje. Umuryango rero niwo muhora canke muri ingoti ndungika murunganywe ruza uburangamutima jewe nemera uko mbayeho je nk'umuvyeyi, uko nigenza, uko ivyo niyigisha n'ivyo nemera, nivyo abana banje bazogerageza kwigana no kwigisha nabo. Umuryango rero niko kajyo keza nkoresha mu kwandukiza ivyimviro vyanje no mu kubituma bitafana nanje. Uko umunsi umwe nzopfa mugani gute ngikinyemeze ku vyimviro vyanje bitazopfana nanje, nuko nzo nabitanze. Cyane cyane abantu bovyiga bakabimenya, sibajya duhora kwa Mungu, nibajya tubana ku munsi ku munsi, nibajya bambona muhira, bajya bazi ingena nsenga, baze bazi ingena nifata, bajya babona ivyo mpagaciro, barya nibo ndiko ndaha ico nahawe, nabaze bagihaba abi wabo. Gutyo twashobora gutuma uburangamutima buramba mwisi. Wumve neza n'umuryango. Imana yari yabwiye Abisirayeli ati ibi vyageze mu vyigisha abana banyu, mu vyandike no kubishima ryango. Mu by'ukuri no kwizera Kristo ntirutangwa biciye mu ishengero, guhana hanwa biciye mu muryango. Nako njya nabivangatanije kuko mu ishengero nimba tuvuga ibintu hanyuma mu miryango ntitubitange, aba bari mu ishengero nibapfa abana baba batavyakiriye, bizotuma urunganwe rwabo rutizera Imana.
nivyo vyabaye iburaya ivyo twako turavuga n'umuntu w'ubwongereza yaravyemeje kwigihe kanaka bibaje ko kwishengero Sunday school ari yibarera abana muhira wewe ntiyarera abana yambere ati nasanze umwigisha wa Sunday school yarabakomerekeje sinabimenya bakuze baca baraheba Imana ature abana banje je ndizera Imana muga ntayo bizera nta niyo bagomba kumva nakuvuga iki ntidushobora kureka gutanga ukwizera ngo tugoha abana bacu abarongozi bishinga ico bajejwe no gukomeza imiryango no kwiha ivyangombwa ego no kufasha abana bacu mugabo ntitwokwizigira ko byo kwa Mungu ari byo bizotuma bajya abana bacu bagumana mu kwizera bakwiye kubihabwa n'abavyeyi babo ibintu utabonye so wawe akunda yubaha uwo bikunda gute erega umwana akunda ibyo umuvyeyi wiwe yakunda nige buguruguru umuteye aguma yibuka ati naho je ndiko nananirwa data yarameze gutya mama yarameze gutya yego Imana ibahezagire cyane n'umugisha ko bana namwe ariko urumva umwanya uraturega mugabo nagira ndabaze akabazo kanyuma nubwo umwanya uri kuraturega pasteur nashaka mufashe abavyeyi bariko baradukurikirana abamama abapapa ariko baradukurikirana burya ikintu umuntu aha agaciro kiba ari ikintu kimufitiye akamaro kanini cyane nashaka umufashe rero abavyeyi bariko baratwumviriza ukuntu mubabwira ukuntu boha agaciro umuryango wabo kuko twumvise ko umuryango ari ikintu gikomeye mu maso y'Imana rero nashaka mubafashe bavyumve Imana ibafashe na mwemu yeraca aza abiba shiremwa bavyumve hanyuma bace babigenderamo kugira ngo umuryango wacu imiryango yacu ibeho yeshaga icubahira Imana yacu guha agaciro imiryango yacu muri bukabaje batavuga mu gano ca mbere yuko Bibiliya ivuga yuko umurongozi mu ishengero akwiye kubaganza neza urwo gwiwe guha agaciro umuryango no kuganza neza kuganza se mvuze gutegeka no gutwaza igitugu no kuwitwararika no kuvuga iki no kumenya yuko abandi bantu bose inyuma y'Imana baza inyuma y'umuryango hatangura Imana na jewe inyuma imbere yuko mvuga ivy'akazi imbere yuko mvuga ivy'inshuti zindi imbere yuko mvuga ivy'abo dukorana abazi ubwa gatatu inyuma y'Imana na jewe n'umuryango ico ni cambere sinkekeranye mu vyo ntegura vyose nkabagirira umwanya wabo nkabakingira ntagire ikintu kibababaza nkiyumvira indero y'abana banje niwo mutahe munini jewe undutirana n'amazu kuko amazu naho no yabasigira sinzi ko bazoyabamo sinzi nuko ninapfa batazoca babanza ikintu cyambere azokora atari kuyagurisha nimba ntabahaye indero nimba ntabagiza abantu naho nihenda ngo ndiko ndakomera nereka abandi ko nakomeye ndiko ndihamba batozisambura turabazi bazigurisha umuvyeyi akigwaye nuvuga yuko negeza kubabungabunga kuba agaciro kibanza ca mbere nkababungabunga mu kubagaburira bakaronka ibikwiye bivanye no mikoro yiwanje singaburira abantu mu kabare ngo nezereza abandi abi wanje bamerewe nabi ubwo n'umujyajya negeza kuraba amashuri ko bariga ko vyukuri bako bakurikirana neza kuko nshobora kubaha kizima kiramba naye mashuri muga imbere y'ivyo ntegeza kugerageza nkabakwizera nkabigisha ukwizera kwanje ico rero kiragoye ntegeza kubabera akararo keza bya bindi ngomba ko bizera bemera bazovyemera bavyizera babikurikirane babibonye ko nanjye nagerageje kubikurikirana hanyuma rero nivyo novuga kubitwararika kubakingira kubaha ivyangombwa kubabamwo kumenya ko umwana niya kwiza imyaka 18 tuzotandukana aje kuba kugwiwe aje mu mashure iyo myaka kwiye kuva iwanje twarabanye hafi naramweretse naramwitwararitse namubereye umugenzi nihazompanuza kuko ntamubereye umugenzi imbere y'iyo myaka agakwiza 15 ntazosubira kunkenera azohanuza abagenzi biwe kandi bazomuta mu rudubi sinzi ko nabitoye mugabo umuryango wanje mu kwa gaciro no kuwuha umwanya no kuwuha uburyo no kuwuha mwitwarariko no kuwukingira no kuwushira imbere yego Imana y'umucuri baho umugisha muri umugisha turabashimiye
mutubwiye byinshi nizera neza ko abariko baradukurikirana batahuye kandi Imana yo mwijuru ishishikare ko n'abatahoza mwakoze cyane umwami Yesu abaha umugisha kandi ivyo mufise mubandanye kubera uri muri nabungere mu ishengero iyo mpwemu yanyu ibe ku bantu b'Imana mukorana Imana ibaho umugisha murakoze cyane Yesu abahezagire cyane amen mwakoze kongera kwitaba buno butumire kandi nizere nejo ko nitwabakenera muzo twitaba yegome nanje mwakoze kuntumira kandi ndashimiye n'abadukurikiranye ndazi yuko hatabuze icyo bakuramwo bo kwisunga kugira ngo ejo kuko ejo sozo waturi je nta myaka 50 sigaje mugabo nterere mubizoba biriko biraba ndabikishije mubondeze mu rugo rwanje mumbure nabo noshikiriza ijambo ry'Imana bamwe bakaryumvira yego murakoze cyane nuko nshuti bakunzi ba televiziyo Heritage ikiganiro cacu kirarangiye ariko no bamenyesha ko niyo mwaba mu ijambo ry'Imana muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobaha ukwidegembya kuko kugira ngo uha agaciro umuryango wawe nuko ba mu ijambo ry'Imana ukamenya Imana ici kugombako nuko uhoraho ashishikare kutwubakira ingo zihesha icubahiro naho butaha kwa kabiri nk'aya mango Imana yo mwijuru ibaho mugisha